ku munsi waje muri demi final adashobora atazoba hari imbere equipe ya Atletico Madrid mu kingo gutangura muri Copa del Rey kimwe cya kabiri cyanyuma ari nako kandi no witwa Rafael Diaz Berori Raphinha nawe nyine atsagaraga myimenyerezo no munsi byumvikana ko ku munsi waje atazoba hari nabakinyi novuga ngo umwe yinjiye asanga undi ari titirere ku kibanza ariko agira ikibazo cy'imvune bituma tubona Rashford yigaragaza à l'absence yo witwa Raphinha maze kugaruka tubona Rashford asubira gateye ko asubira abandi rimwe na rimwe akaza aramusubirira canke bagakinana ariko umugabo aswize yagira Raphinha hindura ikibanza kuri no nshuro babuze bose imbere equipe ya Atletico Madrid bwa mbere umuntu yobiye uburemere bungana gute kubura abakinyi babiri bitwa ko arizo elema zawe zikomeye ku kibanza cyo ku numero 11 muri equipe y'umugabo witwa Detansuik. Bwa mbere na mbere ni setback ikomeye kuri Barcelona kubura Raphinha nk'umurideri wa club kuko hari ibintu hari gihe uraba match ya Barcelona ukabona ko akeneye umuntu ashobora kwinjiza karitme muri equipe wabona Raphinha yinjiye mu kibuga canke yarimwo buri kanya kose ukaguma ufise expectation y'igitsinda ashobora gutsinda canke assist ashobora gutanga canke kanatsinda ukabona ni wa mukinyi buri kanya guma yankuraje abandi bakinyi gukina ndetse no gusatira mu mpamvu zigiye zitandukanye ni umwe mu bakinyi nabonye yari ku ruhande cyane kuri nimero 11 aguma yiga uko Barda ariko arakina rimwe akaja ko mukuvra akagaruka hagati akaja kuguza na Lamine Yamal ukabona ko communication hagati yawe na Lamine Yamal itora neza ndetse ni nuno mugabo Lamine Yamal nabonye asigura kuri no celebration bakunze kugira yabo uko ari babiri bina Raphinha aravuga ati kino ni kimenyetso tuba tugomba kwerekana cubucuti n'ivyo tumaze kuba dufitana hagati yanje ndetse no mugabo ukabona ko numwe mu bakinyi bafasha mu bijanye no kugira canke no kubaka icuka ciza muri equipe ni ikintu kibi kibaye kuri no mugabo yitwa Ansiflik ariko kandi kiza ciyongera ku bindi bibi byariko biraba muri club kuko nimba nubundi wari usanzwe ubuze moteri ya equipe yawe yitwa Pedri Gonzalez ugacubura n'uyu mukinyi yitwa Raphinha wanavuga ngo vyanga bikunda Raphinha ndamubuze nivyo ariko ndashobora kwifashisha undi mukinyi ashobora kumfasha mu gutanga amasantre meza mu gutsinda makufura canke gutsinda ibitsindo mu buryo bwishi bugiye butandukanye yitwa Marcus Rashford nawe nyumukaza kumubura mu rukino ubwo rovya nka bikunda n'ikintu kimwe giha avantage ya Atletico Madrid kigasigura ko ari kibazo gikomeye kigiye kuvuka muri Barcelona gikeneye gutorerwa inyishu mu buryo bwihuse barondendane muri equipe uno munsi bwana Landry ibura rya Rashford dufashe ibyaro vyiwe peut-être karakajyo keza ko gusubira kwigaragaza mu match decisive ko hari leadership twage turabona muri Raphinha kumbure twogira ubwoba ko itari muri Marcus Rashford karakajyo kiwe ubwo harwande yuko Barcelona iri kiriga ubujye umusubiriza ariko wubwiwe zino mvune ntidushobora gutsangura kwimvira nubwo tutokwimvira ngo Barcelona izoreka kumugura ariko ntidushobora kwiyumvira ko zishobora kumupriva cyangwa ino mvune ishobora kuyimubujije opportunity idasanzwe kumbure yo gutsangura nayo gushingimiza akavuga ngo ko biteze Yamare wa kinogi igihe vyari kuba vyangiye Yamare nari kwifata mu minwa nkuko tumaze igihe tubibona kuri filimi Lopez afatse ibintu mu gihe vyangiye Lamine Yamal ndetse n'igihe vyari vyangiye Pedri Gonzalez ku rukino rwa Slavia Prague je ku ruhande rwanje Hazard no kubwira yuko urukino rweje ruri compliqué ku mugabo witwa Detansuik kuza gukina nkuko Patrick ariko arabivuga umugabo yitwa Raphinha burya no muri leader akomeye cyane muri club gusumba undi mukinyi ari we wese nivyo tuzokumva bavuga Pedri tuzokumva bavuga umunyegori Juan Garcia tuzokumva bavuga Ferran Torres tuzokumva bavuga Lamine Yamal ariko in deep winjiye muri Barcelona ukabona ngo ya magra rendezvous afisi icasiguye Garde wacu yakoze save zingahe natwe twa produce imipira ingahe ija mu igori rya ba adversaire mbege twa produce ninde muntu novuga ngo yagize uruhara runini nya gusumba abandi umugabo witwa Rafael Diaz Berori niwe mukinyi wa mbere jewe kuva Detansuik yinjira atarigera nanigwa na grand rendezvous nimwe mbona rero no muzuje ukina na Atletico ariko grand rendezvous contre Chelsea yaramunari grand rendezvous contre Chelsea ntiyarahari contre Chelsea sio yara Raphinha hariya ninja no Raphinha ku match ya Chelsea ninja subi niyo yo kwinjira asubiriye ku match ya Chelsea de Bruce umugabo witwa Rafael Diaz Berori yaraje avuye mu mvune yerekana ko iminota yakinye usibye ko nyene nko bivuze yinjiye ari biyangara vyangaye ko nabari bazigiye mu kibuga vyari vyanse ama grand rendezvous ni umwe mu bagabo bayashobora cyane je kuva Afrique yinjira ntarabona yakubise squat
ugaca wangira ko ukamenya ngo nari mfize umu backup we mwiza hamwe Raphinha yananiwe none atuma umu backup nkavuga ati genda ufate ivyananiye Raphinha ubikoremo akazi yitwa Marcus Rashford. match ya Chelsea indi yasubiriye yakinye iminota 28 Voilà. Yinjiye bamaze kurya igori zitatu. yinjiye yasubiriye umugabo azwi ku izina rya Marcus Rashford nyine. oya Raphinha yinjiye mu kancari wanditswe ko Rashford we birumvikana ko Rashford iyo match se yarayikinye. Rashford nawe yinjiriye yasubiriye Ferran Torres kuko impinduka zabaye ico gihe hasohotse Lamine Yamal haza Daniel Olmo hasohoka Barde haza Gerard Martin hasohoka Lewandowski haza Raphinha hasohoka Christensen haza Firmino Lopez nako hasohoka Firmino Lopez haza Christensen hanasohoka Ferran Torres haza Marcus Rashford. Voilà. Remplacement zitanu yarazikoze Rero namuze ugiye kuraba baraza gukina na Atletico de Madrid badafise abasore babo babiri beza ku ruhande rw'ububamfu beza ku mugabane wa Buraya mu beza burya abantu batazokwama babona ngo Rashford ararativa ivyo bitsindo mugabo mu winga karite ya mbere y'umuwinga ni dribble ni assist no kunyaruka iyo uciye ugira kwico kintu citwa gutsinda ubura umuwinga yuzuye rero kwije bisabwa n'amategeko donc ubura umukinya ari full mugabo umuwinga afise karite ya dribble iryoshe agashobora kwa assista yihuta afise izo nguvu nakitobuza kwitwa umukinya mwiza ivyo gutsinda biza mu nyuma. Rashford rero ndamushira mu beza uraje gukina na Atletico de Madrid utamufise udafise na Raphinha uraje gukina na Atletico de Madrid udafise Pedri Gonzalez bimwe mu bibazo rero wanashaka unamuze Barcelona ifise ukatangura kwiyumvira ngo mbega plaza umugabo twa Dieters Afrique ku munsi w'ejo zizoba zimeze gute ariko jewe nubundi nakubwira ngo urukino rwa Atletico de Madrid rutagiramo Raphinha ntirugiramo Rashford ntirugiramo Pedri nubundi jewe kuzobona Atletico Madrid yatsinze Barcelona ni surprise fata urabe guhera urukino ruheruka kubahuza hari muri La Liga mu kwezi kwa 12 genekerezo rya kabiri Barcelona iri gutsinda Atletico de Madrid ibitsindo 3 kuri kimwe ata muntu yayibiha urabe Barcelona mfashe nk'ahantu Atletico de Madrid iherukira gutsinda Barcelona muri 2024 muri December muri La Liga match are iyitsinda ibitsindo 2 kuri kimwe Pedri atogwa nka home match Pedri atogwa nka home match ico gihe ariko Atletico Madrid yabatsinze match mu igitsindo cyo minota nyuma cyitwa Alexander Sorloth ukabona iyi ncuro kugira wongere kubona iyindi ncuro wa muntu wa Atletico yatsinze Barcelona hari muri 2021 ku kibuga ca Atletico de Madrid itsindirwaho Barcelona 2-0 zibaye inshuro zingahe zibiri kuva 2020 kugera no munsi ucusubira ugenda urabe Barcelona yari yatsinzwe 2020 na Atletico kimwe kubusa zibaye inshuro zitatu subira utembereza amaso aragera ahantu akaruha ukabona ko Atletico de Madrid kuva 2016 kugera no munsi imaze gutsinda Barcelona 4 fois. Bwana Jewe cyo gituma ndakubwira no munsi udafise Raphinha ntugire Rashford turumva ko menga ibara ryaguye ariko abana ba Barcelona ni bamwe mu bakinyi je bamaze kubona bazi gukina na Atletico ni bamwe mu bakinyi bamaze kubona bazi gukina peut-être zino equipe zi Madrid kuko no munsi umugabo witwa Ferran Torres na Atletico de Madrid bafita ni inkuru ikomeye cyane match 9 ibitsindo 5 na assist ku mukinyi nka Torres. Bobona Patrick dufasha amajambo umugabo witwa Dieters Afrique muri press conference mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru yavuze ati nous avons rencontré quelques problèmes et Marcus Rashford n'est pas prêt il est blessé c'est pas une bonne nouvelle mais je crois à mon équipe ati nivyo twagize ibibazo Rashford isi hari yarababaye ni ikibazo cy'imvune yagize ku video mu rukino bari kwakina na Mallorca muri weekend ariko aravuga ati nizeye equipe yanje la situation n'est pas facile ati biye turimo nivyoroshe nous jouons contre une équipe fantastique ati tugiye gukina na équipe idasanzwe nziza j'ai vu le match de Coupe du Roi contre Betis et c'était impressionnant nandavye match yabo bakinye na équipe ya Betis bayitsinda 5 tini yari match isanzwe yari match iryoshe ati Cholo fait un excellent travail Atletico ati Diego Simeone ariko akora akazi keza muri équipe ya Atletico Madrid j'apprécie vraiment ce que j'ai vu ati ndashima ivyo je nabonye kuri Cholo demain nous avons un match difficile ati kumunsi waje dufise match igoye peut-être igoye kubera no situation ko Afrique yabivuze ariko twiyumvire est-il possible birashoboka ko mugabo yitwa Afrique akoresha zimwe muri mafise muri squad yiwe niburi burakaronka resultat iri positif
imbere ekipe yitwa Atletico Madrid uno munsi bigaragara ko yo iri super motive kubera ko muri La Liga bisa n'ivyarangiye uno munsi muri La Liga ico basigariye ko no kuraba ko batotakaza Big Four bivuze ngo amahigwe yose uno munsi amaso yose bayahindukije imbere y'igikombe cya Copa del Rey amaso yose bahindukije kuri Copa del Rey ariko ugerageje kuraba Barcelona abona ni ekipe iri kwirwa ku bikombe byose bashikamo Copa del Rey banamubajije Hansi Flick mu kiganiro bati mbega ko arabavuga ngo Copa del Rey ni igikombe gito mu maso yawe canke wowe ubibona gute aravuga ngo ibyo bibaze Madrid twe dufata igikombe cyose nk'igikombe gikombe yatera babona ko mwagiye murana n'utugwi duto duto mura n'utugwi duto duto kugira mugeze hano ngo n'igikombe kidafite agaciro kanini ati muje kubaza Madrid twebwe tugifata nk'igikombe gikomeye rero urukino rwo guhura na Atletico Madrid si urukino gusa rugushikana muri finale ahubwo ni rwa rukino rukwereka ubwa mbere na mbere kugiye gutwara igikombe kuri Barcelona ni urukino kandi rushobora gutuma icizere kiri muri Barca congera kwiduza kuzindi impamvu zigiye zitandukanye kuko nibatakaza kino gikombe arakantu gategezwa gukora ku bakinyi kubijanye na mu mutwe psychologique kubijanye n'abakinyi afise muri aka kanya nivyo yahomvye Marcus Rashford numukinya amaze gutsinda ibitsindo bishika 10 na assist zigera kuri 10 ubu ntaba ari umukinya asanzwe muri club utakaje kandi atari n'umutitire n'umukinya ashobora kwinjira asubirira utakaje Raphinha n'umukinyi abakinyi bose babakunda bumva ngo hari ibintu byinshi yadufashe nabonye n'aba bana bakiri bato bariko baninjira muri club bashimira Raphinha cyane ntikiba ari ikintu gisanzwe ariko iyo wihweje muri squad ya Barcelona hari ukuntu yayubatse bisa n'ibishobora guhagarika canke bashobora guhagarara imbere y'ama equipe menshi agiye atandukanye nk'ubu babuze Marcus Rashford canke Raphinha ariko bafisa kana kitwa Runi Bardagi gashobora kuza kagapfa guhagara muri ico kibanza nubwo utizira performance z'ivyo gashobora kuguha muri ukino gose nubwo utabona afise n'umusubizi wako mwiza ufise Dani Carvajal Olmo yashoboye kwerekana ko ashobora gutanga ama solution mu bibanza bigiye bitandukanye mu kibuga nubwo mukinisha hagati ariko akakina satira aciye ku ruhande ugafita n'abandi bakinyi bagiye batandukanye bashobora gusanga bariko baripanga amanza bigiye bitandukanye mu kibuga asanga muri Barcelona hari ikintu gishobora n'ubundi kuba gishobora gufasha kwitena imbere y'ama equipe akomeye kuri Atletico kintu nama ntinya nikijanye na mentalite za Diego Simeone abafise equipe nziza ariko ivyo atanga ugasanga rimwe na rimwe ntibihura n'ivyo wakabaye umwitegako imbere ya Barcelona sinzi bimubako twarabibonye muri 2025 bakina batsindwa 3-1 equipe yamanje gutsinda ibitsindo 2-0 umumenyereza arapanitse birangiye babigombe mu mutsinda ibitsindo 3 turibuka na kwi match batsinze ibitsindo 4-2 hari muri 2025 nyene yatanguye yatsinda ibitsindo 2 ariko minota 20 ya nyuma mutsinda ibitsindo 4 biba ari ibintu ku ruhande rwa Diego Simeone mbona mentalite yiwe yo kugira match ya Barcelona ikunze kumugora ariko kandi ku ruhande rwa Afrika wabayifitiye icizere nubwo bisa naho menga ntibigoye icizere cya mbere kiri kuri Barcelona nuko bafise match retour je ku bwanje Diego akabona adatsinze iyi match yo muri Ale ya Barcelona niyo yo nayitsinda akayitsinda convenka akayitsinda basi no kugitsindo kimwe kubusa ngo 2-2 canke 2-1 azoba akoze ikintu kitameze neza ufise equipe nk'ijya abakinyi bose bakomeye bameze neza Rukumani yamaze kuza muri equipe sinumva ikintu kimwe cyo ari ikintu mugabo witwa Afrika yamaze kurema mu bakinyi no cita ngo ni ikintu cingira kamaro polyvalence mu bakinyi ba Barcelona ifise no munsi iri mu bintu bishobora kuzoyirokora ku munsi wejo nuvise Raphinha nuvise Rashford ruriya ruhande turaruzi ruca ko Torres wo mu winga abasanzwe cyane abadepanda kugukina mu kibuga gusumba kwitwa mu winga ashobora kugora mu adversaire ariko wibuke kandi no munsi ya DN equipe isa aho bayitakaje avec l'absence ya Pedri ari absence ya Pedri basa nkaho batakaje ADN ya equipe ariko ski compte na manota 3 gusumba nshobora kubana ku munsi wejo sinibaza ko azafata risk yo gukinisha Torres na Lewandowski mu mwanya umwe mu gihaze ko nta akazi ko kaca kavuna Lamine Yamal kuko turazi yuko no ruhande rwa Raphinha ariko wibuke deja ashobora gukoresha Firmino Lopez nko mu winga cyangwa akina muri mediana 4 ariko gukoresha Lamine Yamal na Torres gukoresha Firmino Lopez agakina winga cyane gusoma gukoresha Firmino Lopez nko mu winga tuzi ko arimo mu bakinyi we na Daniel Olmo ariko barifashishwa icyarimwe mu guzibira ikinogo cyazwe na Pedro ari mu mvune ubwo birahava byoroha byo koroha nuko bivuze ngo ukirunka Firmino Lopez
gukina nk'umuwinga egere ko muri mediane Daniel Olmo atangura n'umugabo yitwa nde Frankie de Jong ariko Eric Garcia tubona ko aribo baprefera cyane muri axe centrale gukinana n'umugabo azwiza rya Paco Barca ubwo nuca umuduza muri axe centrale Ronald Roger ronka amahirwe yo gutangura match kumenga n'ubundi c'est toujours compliqué avec imvune y'aba bagabo ko ari babiri yongeye kumvune y'umugabo azwiza rya Pedri Gonzalez avec instabilité banamaje ko Ronald Roger avuga ati numwe mu bantu bace mu bigoye turiko turageza kumufasha bigaragara kumenga kubona Ronald Roger atangura muri match ikomeye nk'iyi bisa nkaho biriko biragora abantu nka ba Cancelo baraguzwe mugabo ritme yabo iracari hasi peut-être wo kwizera Gerard Martin muri axe centrale agakina na Paco Barca kandi na match nivyo isabi yo point kuko no musi ahantu hari Ademola rukubana yari Sorlof na John Alvarez imwe namwe babisaba ko impose ingufu physique ni kintu ca mbere je navuga ngo kwa Barcelona ko impose ingufu zitari mu bwenge biragoye cyane ndabona Garcia kinishwa hagati mu kibuga agakina hori y'umugabo witwa De Jong akegera imbere agakina hori ya Pedri Olmo agakina 10 Lopez agakina iwafu donc mediana 4 mugabo iyo mediana 4 ituma Lopez cyane ko offense acira iruhande rw'ububavu ibitsinda bigatumwa Raphinha Torres bigatumwa n'umwana witwa Lamine Yamal gusumbaho nobona yafashe risk yo kumva ngo ndazanye Lewandowski ariko kumenga zananye na Torres abakinyi babiri mu kibuga ata Apollo nimwe batanga atari gutsinda kumenga nahindura akaja muri 4-4 datari ibintu byabo atari ibintu bamenyereye Atletico kumenga baba yoroheje akazi ko baba yisanze mu bintu byabo akazi karoroha ku mukinyi yitwa Marcos Llorente ubundi baba mworoheje yewe no mukinyi wa mbere mba ntinya muri Atletico kuko iyo amaze kubona ko umusatirizi bari kumwe atari ko aramwofansa cyane ngo amugore ni wa mukinyi kenshi akunze gucagaruka kuja arafasha ku bakinyi bo hagati akadugana imipira akayishikana imbere mu musatirizi byoroshe nimba Atletico bafise umusatirizi nka Ademola Lookman umukinyi kumutangiriza umukinyi umwe gusa nka Jire Kunde ntibaza yuko bukoza akazi gashobora gutuma equipe yawe irema bafise Julian Alvarez nawe adakangwa guca mu badefenseur babiri kugira ngo atsinde ibitsindo burya kwa Atletico yagoye Alvarez gusumba undi mukinyi ya ukagira Giuliano Simeone nawe n'umukinyi yitanga cyane biraza kugusaba rimwe kuzuramera nk'usubira inyuma muri Afrika nyuma gakinisha aba counter attack ubwo rero hari ukuntu Fermin Lopez aza kugira akamaro kuri uyu mugabo yitwa Afrika ntumva ko byiza byo bukumuribera akamushira amaja ku ruhande ahubwo mba mbona ko ari umukinya aza kuba afise responsibility zo gukina hafi hagati mu kibuga hose mwasinzi ko mamaze kubona Dani Carvajal umuhabwa akaba ari wo mukinyi amera nk'uja kwisunga ku ruhande Eric Garcia akagaruka Daniel Olmo umwe muri babiri sizi ko murabona uburyo Lopez amera mu kibuga iyo yananiwe na match aba ari we mukinyi mu Barcelona itunze mwako kanya ariko match ye yamukundiye Lopez kurangiza umu adversaire n'iminota 15 ya mbere gusa urukino rwoba rwarangiye nico gituma ndakubwira ngo impande zikomeye kwa Atletico de Madrid hariho uruhande rwa Rufisco n'umwana witwa Pablo Barrios hagati mu kibuga mugabo adahari kubera imvune hari uruhande rwa Marcos Llorente ku nimero 2 hari uruhande ruriko Juliano donc kuruwara yose y'iburyo rero yampeshe gukina unorohereze Barde bisaba ko vise umuntu yatesheje umutwende Llorente ibi bintu vy'uko Llorente atesha umutwe na Fermin Lopez sijya mbere nzo ndabibonye mu match zihuza Atletico Madrid na Barcelona hari match igezo gakinisha nk'akawinga ukabona ko mengo Llorente yo gahunga na gasore kanyaruka kadribra kakugonga katsinda vyose bikwiye mugabo no gatara kawinga gashobora kwidebruya kuko uno munsi udafise abakinyi witwa ko ari beza ku ruhande rwawe ukazana Torres na Raphinha urisha aba mediateur nako ukazana Torres na Lewandowski urisha aba mediateur urisha na Lamine Yamal imipira zose zo produiza nyinshi za kubimfa gusa yes nuko ni match novuga ngo iri compliqué ku ruhande rw'umugabo azwiza rya Dietance Africa bivanye n'ibibazo by'imvune biri muri equipe yiwe kuraba ujagiye kuba abigenza bijanye n'urukino in deep tactique n'ibindi yongekana ko zobikarwaho ku munsi weje kuko no munsi ugomba kubanza kuraba integuro ndetse no hanze y'ikibuga mbega biba byifashe gute ariko ku munsi weje birumvikana ko turabashikana kuri tapi vert turabe mikenyuro probable lineup ndetse na lineup ni yamara kujabana nayo tuzoyinjira ko turabugizo imeze n'ibindi bigiye bitandukanye hagati y'umugabo uzwiza rya El Cholo Diego Pablo Simeone na Dietance Africa Mudage ico nabonye coco zino match abantu ba bettinga yes ntiyigera ibura mu match za Atletico na Barcelona itsinda bikoroka nk'imvura kenshi gashoboka yes no koreka twumve isadu habwa na Bubets abatwandanye n'amakuru yacu Bubets irabamenyesha isaha ni